Double Jay amazina witwa Mugisha Jean Junior kwa muntu agitega abona yuko yakuze ari mu migwi itandukanye muri chorale mu nyuma muri 2011 2012 na 2013 aja muri Pre Musique asabwina agitega muravyibuka nyuma yo ngaja muri Swagger Records ari kumwe na Chris Busy bazaza aririmba yakonga kagira n'ibintu vya fashion mu gisagara cya Bujumbura muramuzi cyane avayo aza muri Eco Mid Service ava muri Eco ara kwa Aruna Mutamaruna aho yari kumwe ico gihe ari kumwe na Frank Duniano yakumwe na Big Zoe bari batatu basinye muri Eco volume ya kabiri ko volume ya mbere mu basadbi n'abandi mu nyuma ava muri Eco aja muri Bantu Boy ari kumwe na Kiriku Akiri ico kimwe n'abandi bagiye batandukana ba Boy n'abandi aba muri Bantu Boy abandana Kiriku kurundi ruhande mu mugo bise canke muri crew novuga uko bise Birimani Boy abahungu bavarugo niko bovyita ariko no bivuga woni Double Jay Mugisha Jean Junior Mugisha Jean Junior rero kuba basivye amakuru yiwe itariki zine twezi wa gatatu ashobora kuduga ashaka kuduga Kivadora anyobokije kintu merci beaucoup Kivadora enega Bigi tubiri tuvurana ubupfu hajya Bigi nagenda kubwira ati imbere yuko dusubaka tukagarura kuri nkuru Double Jay urazi ko tubaza iminsi tunayivuga cyane enega Bigi ni Double Jay abikora neza kandi akavyerekana ati jewe ndose gusaga tru na gatoyi gusa nabuke Jemita nkwereka yuko je ndi umwana w'imvukira Gitega gusa wihenze gusa ngo uruba ngo ibintu bya featuring ngo bitugani uzubaze ntuzeye uzubaze Alvin Smith ibyamukoreye Alvin Lavash muri hahiye uzumubaza ati ujya mu bingwa bro bimeze gute kuri ujya mu gangi cyangwa uzubaze kiri kuba kiri bakorana kenshi acha kubwira ati uno muji urare mu hitmaker ariko bamwita all right mbanda yinjere ne Mugisha Jean Junior ubona yuko benshi bazi ku mazina ya Double J Bad Boy Killer cyangwa Double J once again itariki zine z'ukwezi kwa gatatu afata tutamikirere ye agana yerekeza mu gihugu cy'Ubufaransa mu gisagara ca Lyon abona yuko itariki zine itariki munani afite igiteramo gidasanzwe hari yenye kumwe na Bwiza musemuzi kumwe na Kimson n'abandi bagitanduka bava mu gihugu cy'u Rwanda azova muri ico gihugu kandi azova muri ico gisagara ca Lyon itariki 18 asimbira novuga mu gisagara ci Paris hazari kumwe kandi nabo nyene ni ibitaramo bibiri bitegekaje mu gihugu cy'Ubufaransa bona Mugisha Jean Junior azoba yibereyemo n'abandi bagitanduka bava mu gihugu cy'u Rwanda ni Double Jay ndimbo yanyuma yakoze ndimbo nzoga ni baby ari kumwe na Bruce Melody ari kumwe kandi na Kiriku Akiri iyo ndimbo kabiri kuvuga kwa Double Jay hamwe na Quitty remix iri ku urubuga kwa Uncle Austin iyo ndimbo nabaye kwa Uncle Austin nyene hamwe na Bruce Melody ubwa iyo ndimbo ni nzoga ni baby